Uyu munsi nifuje gusubira inyuma gato kugira ngo kumbure ushobore kuntahura, wumve n'ivyumviro vyanje nama ndiko ndatanga haba kuri YouTube haba kuri Facebook iyo biva, n'igituma ushobore kumva intambara yanje ndiko ndagwana, hanyuma kugira ngo ushobore gutahurana gatoyi kuko ndabona yuko abantu benshi ntibatahura, abantu benshi ntibatahura ivyo ndimwo, abantu benshi ntibatahura ivyo mba ndiko ndavuga, abantu benshi by'ukuri biraba confusing, ariko nagomba ndakubwire kuri uno munsi kugira ngo ushobore gutahura intambara yanje ndimwo. Intambara yanje ndimwo ni iyo kugira ngo umunyafrika wese ahari yirukane impwemu mbi, na cane cane impwemu y'ivyiyumviro bikene biri muri we. Sinzi yuko mwantahuye. Nukugira ngo nshobore kubwira abanyafrika, kugira ngo nshobore kubwira umuntu ashobora kunyumva wese, ashobore gutahura yuko muri twebwe harimo impwemu itatwamyemwo ariko twigishijwe, ariko yaduteye, twavuga yuko ari nk'ingwara, ico no kwita la mentalité de la pauvreté mu gifaransa. Ico kintu abanyafrika benshi cyane usanga tugwaye iyo ngwara. Nico gituma rero jewe nama imisi yose ndiko ndagwana navyo kugira ngo abantu bashobore gutahura intambara yanje, kugira ngo bashobore gutahura ivyo turimo. Uzorabe akarorero gatoyi, umunyafrika n'umuntu usanga ariko arigaya cane, umunyafrika n'umuntu usanga umengo ariko arisuzuguza cane, umunyafrika n'umuntu usanga umengo yifata nk'uko ni kiremwa canyuma imbere y'ibindi biremwa vyose biri ngaha kw'isi. Ariko suko bimeze, suko na gatoyi bimeze, ni kubera hariho ibintu bimwe n'ukuntu usanga twiyumvira, ugasanga twiyumvira ugutandukanye, ugasanga twiyumvira ivyiyumviro bitari gwacu, ariko n'ivyiyumviro badupomfyemwo, bagiye baradupompamwo imyaka myinshi. Ivyo vyiyumviro rero bica bimera nk'uko vyabaye ukuri kuri twebwe, byabaye ukuri kuri twebwe, ugasanga niyo ndirimbo ntacyo uzohindura, ntacyo bimaze kuvuga, reka amajambo. Ariko nk'umuntu yaba avuga ngo reka amajambo, nagomba ndakubwire ikintu kimwe, ijambo ni ikintu gihambaye cyane. Ijambo mbere niryo nagufasha kugira ngo ushobore kugira reprogrammation ya cerveau yawe y'ivyo wumvise, kugira ngo ubite hanyuma ushobore gutangura ibintu bishasha. Kuko kenshi usanga umuntu yarabwiwe amajambo menshi kuvyerekeye amafaranga, yarabwiwe ibintu vyinshi kuvyerekeye ubutunzi, ugasanga ibintu byose nivyo wagiye uracamo byose nivyo bakubwiye, nivyo wagiye urumva kumbure papa wawe yidoga, nivyo wagiye urumviriza kumbure mama wawe yidoga, nivyo wagiye urabona ku babanyi na situation wagiye uracamwo, yaba situation iyi canke iriya, ariko ugasanga si ivyiyumviro bikuvamwo wewe. Rero kugira ngo ushobore guhinduka, kugira ngo ushobore kugira reprogrammation y'ivyiyumviro, n'amajambo ugenda uravuga kugira ngo ushobore gushiramo amajambo mashasha ashobora kuguha ivyizigiro, amajambo mashasha ashobora guhindura vya vyiyumviro, ugahindura ukuntu wiyumvira kera ugatangura kwiyumvira gushasha. N'amajambo ugenda uravuga, n'amajambo ugenda urashira muri wewe. Ni ijambo ni indya y'umutima, ni indya ya spirit yawe, esprit yawe. Rero je kenshi muhanibaza na wewe, reka ndabikubwire kuri uno munsi kugira ngo kumbure ushobore gutahura na wewe kino kibazo ucibaze, ati agasanga Imana yashatse yuko tuba abakene, abanyafrika. Ndavuga abanyafrika, ndavuga aho umunyafrika wese wo buri, waba uri umurundi, umunyarwanda, je ndavuga mu karere Tanzania n'abandi bantu bose bari kuri kontinent ya Afrika, urukuba rwirabura. Agasanga kubera iki? Agasanga Imana yifuje yuko tuba abakene imyaka yose, ubuzima bwacu bwose, ariko yaciye igafata ubwoko bwirabura ikabushira ahantu hari ubutunzi atahandi buri kuri ino si. Yadusize muri Afrika irimo ubutunzi bwinshi gusumba ahandi hantu hose kuri ino si. Ico kintu wokimbwira igituma Imana yakoze ivyo bintu? Rero kuri jewe nta kindi binyereka, agasanga Imana yadusize ahantu hari
isi yuzuyemwo ubutunzi bwinshi, nuko yashatse yuko natwe tutabaho ubuzima busanzwe. Yashatse yuko tubaho ubuzima abakire, abaganwa n'abaherezi. Yashatse ko tubaho ubuzima bw'abantu batunze cyane gose. Ariko rero harabaye ikintu abantu kenshi tudakunda gushirako umutima, harabaye ikintu gikomeye cyane abantu benshi tudakunda kwiyumvira ko n'igihe bakava amahanga baza iwacu muri Afrika. Mbega bakava amahanga vyagenze gute? Mbega batwigishije iki? Mbega vyagenze gute? Mbega imbere yuko bakava amahanga baza iwacu muri Afrika, mbega vyari bimeze gute muri Afrika? Abanyafrika bari babayeho gute? Ivyo nivyo bibazo twari dukwiye kwiyumvira, kuko uno munsi abantu benshi turakunda kwihenda ngo turiko turakurikira ngo iragirya basogokuruza, ariko ugasanga turiko turabesha abandi iryo ragirya basogokuruza. Mbega basogokuruza bukuri, ndavuga basogokuruza apana basogokuru bo bashobora kuba baturaze ivyabananiye, ariko basogokuruza bacu muri Afrika bari bameze gute? Ugasanga rero abanyafrika benshi ntituzi akahise, ntituzi kahise kacu, ugasanga ntituzi ukuntu basogokuruza bacu bari babayeho, ugasanga ntituzi basogokuruza ukuntu bafatana mu nda, ugasanga ntituzi ukuntu basogokuruza bari babayeho, bari bazi kurema ubutunzi, ugasanga ntavyo tuzi. Mbega basogokuruza ubutunzi, mbega babufata gute? Byari bimeze gute? Ugasanga ntituzi uburyo basogokuruza bivura, ugasanga ntituzi basogokuruza ukuntu bambara, ugasanga ntituzi ukuntu basogokuruza bimba ubwo butare kugira ngo bashobore kubuhinguramwo ibindi bintu bishobora kubafasha kugira ngo bashobore kubaho, canke kugira ngo bashobore kweshanja ivyo bari bafise. Kumbure nashobora kuba nari mfise igitoke nshaka kuronka inyama, mbega vyagenda gute? Ugasanga ako kahise ntako tuzi, kandi ako kahise ugasanga niryo tunga kubisanzwe twari dukwiye kugendera ko kugira ngo dushobore gutahura akubu ivyo turiko turabamwe uno munsi. Iryo tunga sogokuruza yadusigije, ako kahise sogokuruza yaduhaye, niko twaba turiko turagenderamo kugira ngo dushobore gutahura akubu, ari ugasanga ntavyo tuzi. Nico gituma na prefeye yuko no bivuga mu yindi video kugira ngo ushobore gutahura ukuntu basogokuruza bari babayeho. Naragize recherche, narondeye kurondera gusoma. Umunyafrika kenshi ntitukunda gusoma, tuvugishanye ukuri, ntidukunda gusoma ibintu byinshi utazi, byinshi cyane biranditswe mu gitabo kandi birahari biriho n'ukuntu byose bimeze, ariko ikibazo nuko tudasoma. Hariho n'umuntu yavuze ngo niwashaka kunyegeza ikintu umunyafrika, niwashaka kunyegeza ikintu umwirabure, niwashaka kumunyegeza ico kintu uzocyandike mu gitabo uce wigira, ari sure yuko utazogisoma. Nico gituma muri no misi n'abantu bamasoma Bibiliya hajya irimo ibintu byinshi cyane gose, irimo amajambo menshi cyane tutazi, ariko twama turindira igihe cyose ngo bayidusomere. Ni gitabo cyambere kwisi gisomwa cyane Bibiliya, ni gitabo cyambere kwisi gisomwa cyane. Après d'autres livres zagiye zirasohoka ku bintu by'ubutunzi, agasanga ushaka kugira icyumviro kuvyerekeye ubutunzi, soma Bibiliya, irabivuga neza. Soma n'ibindi bitabo, hariho n'ibindi bitabo bisigura neza. Nizeye neza yuko rero igituma hariho twovuga yuko imanga niniya cyane tudashobora gusimba hagati ya twebwe n'abasokuruza batwitangiye, nukudasoma, nukutarondera, nukudashaka kumenya, nukudashaka gutahura, tukaca dufata yuko ubukene turimwo c'est normal, ubukene turimwo umengo birakwiye, ubukene turimwo ugasanga niyo umuntu ariko aravuga ku mafaranga tuguma tuvuga ngo ngo kuraho amajambo, ariko tukanka kwemera yuko ijambo ari ryo ryaremye byose byuri kuragiramo, nawe uri kuravuga waremwe n'ijambo. Kumbure ryavuzwe n'Imana mbere, hanyuma papa wawe nawe yaribwiye mama wawe, mama waramwumviriza, hama baragenda barabana, bamaze kubaka niho
wavuye ariko papa wawe nawe yakoresheje ijambo none kubera ko no munsi wo buri uranka ko wumviriza ijambo ni ikintu gikomeye cyane ijambo ni ikintu gikoresho gikomeye cyane gose naho wowe ushaka gukomunika ikintu kimeze gute ukoresha ijambo kuri no munsi so bless up mani guhesagire cyane yari iyo video nashaka dusangire yari amajambo nashaka dusangire kuri no munsi hanyuma nzo ushaka video mu minsi iza izotwereka kahise izobivuga kuri kahise exclusivement kuri kahise kabasogokuruza ukuntu bari babayeho ubuzima bwabo kugira ngo kumbure ushobore gutahura ivyo nama mvuga kugira ngo kumbure nawe ushobore kunshigikira muri no ntambara ndimwo kandi neza yuko tuzotsinda so yuko umunyafrika ahari ari community nini ya n'umuntu w'igitangaza n'umuntu ahambaye gusa we ntavyuzi ariko jewe ndabizi nabihishuriwe nabisomye nama ndahura nabyo nama ndabibona aho twama turi igihe cyose aho wamuri kuraca ivyo wamurimwo byose usanga uri umuntu ahambaye gusa mugabo ntavyuzi you don't know but follow me uzobimenya uzokwama uriko uravyumva ndiza neza yuko rero reka dusubire mu yindi video bless up see you next time.